umuryango w'Imana. Uko umwaka utashe ku munsi nk'uyu, twebwe twatoranye iteka ry'ubusaseredoti bw'ubutumwa, twama dukoranira ngaha ku munsi nk'uyu, turangura iyi migirwa itegekanijwe gukoranira mu isengero mvyeyi ya diyoseze nkuru, umwungere agahereza inkuka y'imisa hagatiwe n'abasaseredoti biwe, abasaseredoti bagasubiramwo indagano zabo, umwepiskopi kumwe n'igihugu c'Imana bagahezagira amavuta meranda harimwo n'aya Krisma. Arico gituma iyi nkuka y'imisa mu zindi ndimi bayita inkuka y'imisa ya Krisma. Kuko dukunze kubizirikana abakristu, ikimenyetso cyose kirafise insiguro ikomeye mu kwemera kwacu. Dukoranira mu isengero mvyeyi ngo dusubire kwiyibutsa ko twese abasaseredoti b'umukama twavukiye kandi tuvukira mu isengero kwa rutari, nka kumwe abatumwa bavukiye mu isenakulo. Umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ahereza inkuka y'imisa kumwe n'abasaseredoti biwe kandi bamuhagatiye, kugira ngo kibe ikimenyetso c'uko bose basangiye ubutumwa bumwe. Umwungere n'abasaseredoti biwe basangiye ubutumwa bumwe bukomoka ku musaseredoti mukuru umwe kandi w'indahava, wa Yezu ariwe wenyene yapfuye akazuka kugira ngo dukire, yongera dusangize kuri ubwo busaseredoti bw'indahava. Ni naco gituma abasaseredoti baca basubiramwo indagano zabo ahakuru zerekeye ukwiyibutsa ubutumwa bukomoka ku Mana, bukabafatanya n'umwungere wabo kugira ngo bashobore kubandanya barangura ubutumwa bwa Kristo. Ikimenyetso ca gatatu no guhezagira amavuta meranda. Ya mavuta afasha nanone umusaseredoti kurangura ubutumwa bwiwe bwose, na cane cane mu gikorwa cyo gutagatifuza. Kuko Krisma murabizi niyo mavuta bakoresha kugira ngo uwahoze ari umwigishwa abe umukristu. Umukristu akomezwe muri mutima mweranda, kandi abatoranye kwatigwa mu mabanga y'ubusaseredoti bashobore kwatigwa bakoresha amavuta ya Krisma. Ayandi mavuta asigaye duhezagira, ay'abakatekumeni n'ay'abarwaye murabizi, yerekana ububasha bw'Imana, bwa bubasha bw'Imana bubohora n'umuntu akiri umupagani, bukamukiza kugotwa na sekibi, kugira ngo ntagume agoswe na sekibi, yigobotore, bumuha rero ububasha bwo kwigobotora kugira ngo agende agana inzira yo kuba umwigishwa mwiza wa Yezu, azatebe abe uwa Kristu bwite. Yerekana kandi cyane cyane amavuta y'abagwaye, yerekana ububasha, ubwo bubasha ari nabwo bushigikira umukristu iyo ari mu bihe by'amageragezwa by'ingwara. N'amavuta atanga ububasha bw'Imana kugira ngo n'umukristu ari muri bya bihe bigoye by'amageragezwa ashobore kuronka ubukomezi bwa mutima w'Imana, ashobore gutsinda ibyo byose byohava bimutesha ibanga. Kuko murazi mwese yuko igihe umuntu aba ari mu mageragezwa niho shetani ikunze kuca ifatira kugira ngo itsinde umukristu. Basaseredoti w'umukama,
badiyakoni mwese bihebeye Imana, abakristo barayike, kuri uyu munsi n'ijambo ry'Imana rishimikiye nyene ku iteka ry'ubusaseredoti. Muri rusange iryo jambo ry'Imana uko mwavyumvise ribanza kudutumirira gukengurukira Imana twese nk'abanyamuryango, gukengurukira Imana twese kuko twese kubwo gupfa no kuzuka kwa Yezu nk'uko twavyumvise twatewe iteka ryo kuba ubwami bw'abasaseredoti, ubwami bw'abasaseredoti, igihugu c'abasaseredoti. Mu gisomwa ca mbere bati uwudukunda akadukiza ibicumuro vyacu mu maraso yiwe, akatugira ubwami bw'abahereza nkuka bakorera Imana se wiwe, niwe akwiye ubuni nahazwa n'ububasha mu myaka n'imyaka. Amen. Niko tubisanga muri ca gitabo c'Ivyahishuriwe Umutama Yohani mu kigabane ca mbere mu turongo twa 5 na 6. Nico gituma rero twese kuri uyu munsi twokengurukira Imana yatugize ubwami bw'abasaseredoti, igihugu c'abasaseredoti, muri ya batisimu tuvukanisha twese, igatuma dusangira iteka rimwe ryo kuba abana b'Imana. Uko dukenguruka iryo teka ry'ubusaseredoti rusangi bakristo, niko rero tubwirijwe no guca dukengurukira Imana cane rwose ku basaseredoti babutoranye ko ibanga n'ubutumwa. Bamwe basigaye bafise umwuga wo kurangura ubu butumwa twumvise Izaya yari yaronse kandi na Yezu yiroreshejeko. Nidukengurukira Imana rwose kuko mu muryango w'abemera abasaseredoti murabizi mwese ni kirumara mu gufasha abagize ekleziya muryango bose muri ya mirwi inyuranye kuba ico babwirizwa kuba. Habuze abasaseredoti baba bihebeye Imana canke abakristo barayike, barabura ingene borangura neza ubutumwa bujanye na bwa busaseredoti rusangi. Ubusaseredoti rusangi bushigikirwa rero n'ubwo busaseredoti bw'ibanga n'ubutumwa. Bubuze igihugu c'Imana kirahinyagara no gupfa kigapfa. Uyu munsi rero muravyumva, nahari ukwigina ubusaseredoti rusangi twese dusangiye, no munsi udasanzwe kuri abo bose babutoranye kwibanga n'ubutumwa. Nico gituma twatanguye tubakeza kandi n'ubu dusubire tubakeze, tubakengurukire. Ego nyene uyu munsi n'umunsi mukuru wa buri mwaka w'ibanga ry'ubusaseredoti. Nico gituma mubona abo basaseredoti baca gusubiramwo indagano bagize bacatiga ubwa mbere, kugira ngo biyibutse ko ari ryo banga ryabo atani ikindi babereyeho. N'ijambo ry'Imana rica ridufasha rero gusubira twebwe abasaseredoti n'abakristo bose muri rusangi kuzirikana ubutumwa abasaseredoti batorana mu kwerekeza amaso yacu ku butumwa bwa Yezu, nk'uko nyene abutubwiye mu nkuru nziza ya Luka muri ca kigabane ca 4. Nk'uko muvyumvise, ubwo butumwa muri rusangi n'ubutumwa bwo kubohora abantu no kubabohoza. Kumwe Imana yabanje kubohoza igihugu cayo ngo ishobore kugishikana mu gihugu c'isezerano, kumwe kandi Yezu wenyene yabanje kutubohora mu kutwuhagiza amaraso yiwe yadukijije ibicumuro kugira ngo dushobore kuba abana b'isezerano rishasha banywanye vy'ukuri n'Imana. Niko na twebwe k'abasaseredoti tudashobora gutagatifuza abantu tutabanje kwigisha inkuru nziza ibohora igakura abantu mu mvuto za sekinyoma, kandi tukabwirizwa no kuza
turagira utumenyetso tw'urukundo rwitwararika abakene n'abagowe kugira ngo tubasubize umwizero w'uko Imana ibandanye bakunda nk'umuvyeyi mwiza. Basaseredoti bakristo mwese, kwigisha no gukora imenyetso z'urukundo niyo nzira Yezu yatweretse twocamwo mu gutagatifuza abo dushinzwe. Kwigisha no gukora ibikorwa by'urukundo no kuvuga gushingira intahe wa Yezu Kristo yatweretse urukundo rudasanzwe. Bavandimwe basaseredoti, badiakoni, bihebeye Imana, bakristo barayike, mu buryo Yezu yashikije ikivi ca bwa busaseredoti bwa kera, hari gishasha Yezu yagombye kutwigisha, hari gishasha yagombye yuko nkumbure twohindura no mu butumwa bwacu. Nukugira urukundo rwitanga rutiziganya gushika ukamakanyuma k'amaraso yiwe, kandi urukundo rw'igihe cose rwugurukiye abantu bose, harimwo nabo twita abansi. Ico kintu kirahambaye cane. Ubutumwa bwacu bw'abasaseredoti bubwirizwa gutumberaho nyene. Ntitukira abasaseredoti nk'abahanuzi ba kera gusa, tubwirijwe kuba abasaseredoti nka Yezu Kristo, umusaseredoti w'isezerano rishasha. Musomye neza mwitonze, mukazirikana mu byo Yezu yavuze ko bimurangutsemwo abikuye kuri Izaya, hari icama kidutangaza iyo tubisomye twitonze. Nuko Yezu naho yasubiyemo akarongo ku kandi mu byaranga ubutumwa Izaya yari yaronse, hariho kamwe yakuyemwo, kandi nkumbure muri kamere ya twebwe abantu ako nyene ariko ko tweretse ku Imana yacu ibabazwa n'ibitubabaza. Kamwe yaragakuyemwo, ako yakuyemwo tugasanga muri Izaya kigabane ca 61 akarongo ka kabiri agace ka kabiri. Ni kamwe kavuga ngo umukama yaransiza ntuma kumenyesha abantu umwaka mwiza w'umukama n'umunsi w'ukwihora kw'Imana yacu. Muriko murasoma mu nkuru nziza Yezu Kristo yiroresheje ko, nukuvuga rero agomba kutwumvisha ubutumwa bushasha dushinzwe, ako kantu k'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu yaragafuse. Kandi ko ari Yezu ntitwovuga ngo yarakibagiye, kuko ntiyari umunyeshuri ariko arishura ku kibazo. Yaragakuyemwo, kandi abwirizwa kuba yarafise igituma cyo kugakuramwo. Hariho nkumbure muri twebwe abogira bati yarakibagiye, hingenze ndagashiramwo ndakagobekemwo. Uzoba muhuvye. Yaragakuyemwo, ako kantu k'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu Yezu yaragakuyemwo, kandi niko kagize akaranga k'ubusaseredoti bushasha. Urukundo ruzira kwihora, urukundo rubuza n'abandi kwihora, ahubwo n'umwansi rumwitwararika ngo ahinduke. Ibyo rero si ibyo Yezu yakuyemwo gusa mu majambo, no mu buzima bwiwe niko tubibona. Nibyo Yezu yapfuye akora igihe yitora agasubiza ugutwi uwo bari bakuresuye yari mu bamwica. Nibyo kandi Yezu yapfuye avuga igihe yagira ati dawe bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora. Nta munsi wo kwihora k'umukama mu butumwa bwanyu, mu butumwa bwacu. Ntukabeho, kuko Yezu yarawukuyemwo. Ese ubusaseredoti bwacu bwodufasha twebwe nyene gushika kuri urwo rugero rw'urukundo?
ese kandi ubutumwa bw'ubusaseredoti bwacu bwodufasha gufasha abantu b'iki gihugu cacu, iki gihugu cacu c'u Burundi muzi kirimwo abantu bagiriraniye nabi mu buryo bwinshi, harimwo n'ubwo kwicana. Gushikira iyo ntambwe y'urukundo rutarondera kwihora uwitwa umwansi, ahubwo rurondera nyabuna ko yohinduka nawe agakira. Gutyo twoba turiko turatanga intererano yacu, kandi atanuwundi ashobora kuyitanga muri wa mugambi mwiza wuko igihugu cacu coshira imbere koko Imana, kikaba koko icibare c'Imana. Twitura umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi w'abatumwa bose, ngo aze aratubera mu ngoro, dushobore kuba vy'ukuri abasaseredoti b'isezerano rishasha. Amen.